Africa Live, Africa Plus, nizeko umeze neza. Uno munsi hari umunsi wa mbere tugiye guhuza tukaba kumwe n'umuntu adasanzwe cyane atuzanira ibintu bidasanzwe bimeze neza cyane. Uwo nawe akaba ari CEO wa Adison Company. Sinza kuvuga byinshi numwubaha murabibona araza kwibwira. Karibu cyane muri Africa Live. Murakoze cyane. Adison Company yovuga ko ije guhindura igitoya yarakoze 2024 ubu turi muri 2025 iza guhindura ibindi bikorwa cyane. Nk'umuntu ariko aradukurikirana ashobora kuvuga ati mbega Adison Company twarayumvise cyane muri 2024 nibihe bintu mwama muvuga muti 2024 twari twabiteguye ariko twabishitseko twifuza gushika ko muri 2025 kugira ngo bagume biteguye ntihagira abadendebukirwa. Cyo nabwira abarundi kazi nuko Adison Company 2025 igiye kuzana telefone iriko blender ya Adison Company. Yego iriko blender Adison Company. Yego cyane. Mbega hari ibindi bintu bishasha kuko muri 2024 hariho promotion bibaza kwizohera iyi dimanche ikurikira le 5. Yego 2025 naho ibindi nyene akandi karusho abantu babo baroshowe koronka iyo promotion yo muri 2024 naje aho tibega hazoza indi promotion kandi cyane imeze gute nibihe bindi bintu bishasha uretse brenda ya Adison Company. Okay, ibintu bishasha novuga duhereye ku mwaka bitanguye rero benshi bari basabye ko promotion itohera musange sangazo ari dimanche twifuje kongera ko iyindi minsi ibiri cyane nyene tuzoheze itariki 10 z'ukwa mbere. Abantu rero mutako muragura muri Adison Company murumva batwongeye igihe ca promotion. Nimutangwe rero bongeye ko imisi ine kuva itariki 5 zo ku kwezi kwa mbere. Kuvuga ngo twongeye ko imisi ine muca mwumva itariki bizoherera. Yego cyane. Tugire akandi kabijya nuko twobwira abenegihugu ko tugiye kugurura vuba cyane nk'impunzi zibiri Gitega baca dushira na Blanche Ngozi. Kuvuga ngo abantu bari Gitega bizoborohera kuronka. Yego na Muyinga na Kirundo barako ari impande ya Ngozi na Nuze abo bantu bose bazotora ibidandaza bya Adison Company Ngozi. Okay, nimba atari banga hariho ama place amaze kuba vuga muti aya niyo ma place bizoba biherereye kugira ngo umuntu ariko araraba ikiganiro ashaka kumenya ati burya ni naje Gitega muri iyi minsi ndashaka kuronka amakombe ya Adison Company. Bo Gitega turakora muri zindi zibiri turakora aho tuzobikorera Ngozi amaduhegeje tuzoca tubilansa kugira ngo zibiri zonyine zoroje gutanga ama adresse azoba yamaze kuboneka. Abantu bari muri mu ntara za ruguru Gitega Ngozi n'ahandi urumva ko Adison Company ntiriko iravyorosha ituzaniye ibibanza hafi yacu basanga tukaza tukarangurira hafi tukaronka ibintu ku giciro ronka n'ibintu bimeze neza cyane rwose ku bantu rero badashobora gushika aho Adison Company iherereye. Mbega hariho akabijya koronka muri byo cyane bisaba ko ari no gushika kuri place. Oya twama tubivuga n'ubundi abadukeneye bose nijya nimero nyene bashoboye kutwitura bakatubwira ama adresse yabo turabashikanira ivyo bintu aho baba baherereye hose. Ariko mu ntara za ruguru nibaza yuko bazotangwa kubona mu oya n'ubu birabandanya uwokenera turinda iyo tariki tuzokugurira. Murakoze cyane. Yego murumva ko vyoroshe anatanga yuko bishika mu ntara za ruguru komando yigize nta ngorane ugira barabigushikanira. Abantu rero mu ntara za ruguru karibu cyane gose muri Adison Company. Ariko rero muri Adison Company hari ibiki ushobora kuronka. Bo kuraga kanya ibintu ushobora kuronkayo turafite amashaje Phantom, Android, iPhone, turafite ama power bank abantu bafite ikibazo cy'umuriro. Yego akoraje karafasha. Turafite amasaha ya smartwatch yaramaze ibisubizo promotion. Urumva ko kibandanye gushikari 10 bikaribu nta kintu na kimwe gikora na telefone ngendano kidahari muri Adison Company. Mwavyumvise ikintu cyose gikorana na telefone ngendanwa muri Adison Company kirahari. Nibirengeye telefone ngendanwa hari ama écouteur ajya muri
gym nayo nyene mukarakora na telefone ariko n'utayifise arashobora gushiramo carte mémoire private ziracana cyane ari za bluetooth ari za carte mémoire ivyo byose birahari. Sawa mwavyumvise cyane gose karibu muri Adison company babahe ibintu vyiza ku giciro ciza mukazimira murazimba. Adison company number 1.